Kuri uyu wa 15 ruheshi umwaka wa 2022 ishirahamwe NDUDI All Business risanzwe ritunganya ihiganwa tambira amahoro hamwe n'ibindi biteramo ryatanze ikiganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru mu ntumbero yo kugurura ku mugaragaro igikorwa cy'umugambi munini wiswe Dance for Peace tambira amahoro. Eric Nshimirimana serukiye iryo shirahamwe aratubwira ivy'ukuntu uwo mugambi utunganije n'ihangiro ryawo. Ngaha nk'aserukiye NDUDI All Business isanzwe itunganya ihiganwa tambira amahoro n'izindi canke n'ibindi biteramo bitandukanye. Ego ku izina rya agence événementielle NDUDI Team All Business isanzwe irongowe na Dr Majambere Jean Claude Muziko atari hafi, turabashimiye mwese abamenyesha makuru mwitavye ubutumire ndetse dushimira n'abapartenaire bacu aribo Bujapay hamwe na Brarudi ribicishije mu kinyobwa cayo ca Viva Marte. Twabahamagaye kugira ngo twugurure ku mugaragaro igikorwa c'umugambi munini wagutse twise Dance for Peace tambira amahoro. Umugambi ugizwe n'ibice bibiri aho igice ca mbere ari ihiganwa ry'intambo za none rizohuza imigwi yo mu ntara zine arizo Bujumbura, Kayanza, Ngozi, Gitega, Bujumbura Meri. Igice ca kabiri naco kikaba kigizwe n'inyigisho zizohabwa ugwaruka rufise ingabirano yo gutamba kugira ngo rushobore kuronka ubumenyi bw'uko go kwitunganiriza imigambi yotuma bibeshaho bifatiye ku ngabirano bafise yo gutamba. Tuboneyeho n'akaryo ico kintu mucumve neza, tuboneyeho n'akaryo ko gushira ku mugaragaro umugambi NDUDI Team All Business ifise wo gushiraho urunani rw'abatanzi mu Burundi ariyo Federation Burundaise de Danse kugira habeho indinganizo imeze neza y'igisata c'abatanzi kuko gisa n'icakumiriwe cyane kandi ugwaruka rukora umwuga wo gutamba ari gwishi mu Burundi, aho mbere sondage twagize twasanze intambo zizubwa kabiri inyuma ya football mu nkino canke imyidagaduro ikorwa n'ugwaruka gwishi. Tugarutse ku cambere rero umugambi Dance for Peace tambira amahoro ni higanwa nkuko twabivuze rizohuza imigwi yo mu ntara zine, hariho Bujumbura Meri ngaha, hariho Gitega, hariho Ngozi, hariho na Kayanza. Iyandikwa rikaba ryararangiye ukwezi kwa gatanu kose, hariko harandikwa kuva le 1er mai gushika le 31 mai. Hakaba twarashoboye kwandika imigwi kugera ku 130. Ibujumbura niho hari myinshi, ari nayo mpamvu bigabuwe ukugukurikira mu misi za tuzigira ama eliminatoire aho buri ntara tuzokurayo imigwi 3 ariko ngaye Bujumbura kubera ko hari imigwi myinshi twashimye gufata amakomine 3. Murazi turafise komine Mukaza, komine Muha na komine Ntahangwa, naho nyene tuzotora imigwi 3 hama tuzoba dufise imigwi 18 yo final au total, hama muri iyo migwi niyo izoshika no muri demi finale, hama habeho na finale itegekanije kw'igenekerezo rya 25 Kigarama le 25 décembre. Ego Kayanza hashowe Ibujumbura ni imigwi ni 83, 43 ni muri Mukaza, 20 ni muri Ntahangwa na Muha ni 20. Kayanza yiyandikishije imigwi ndwi, Ngozi imigwi 26, Gitega imigwi 14. Ikerangamisi naco nibaza ko tuzogenda turakibamenyesha aho azobera kuvure aho tumaze kumenya ngaha muri Mukaza atagihindutse bizobera kuri Safi Beach hariya muri mu buraruko novuga ati muri Ntahangwa, haraho twagiye turasaba no muri Muha bataratwishura. Ego hama twari twifuza kandi kumenyesha abatanzi ibintu bikuru bigenga rino higano. Nuko umugwi utegereza kuba ufise effectif y'abantu batari musi ya 4 na 12. Nuko kandi mu mugwi wose ategereza kuba harimo minimum umukobwa umwigeme. Hama timing ya mixage batamba ntija musi y'iminota 3 kandi ntija hejuru y'iminota 7. Ico bita pondération jury ni 70%, vote 30%. Jury izobiri composé nabo twokwita aba professionnels de danse
pas des amateurs avec obligatoirement un niveau d'études universitaire. Hama prix ya gagné murabizi ko umugwi wa mbere uzoronka miliyoni 5, umugwi wa kabiri uronke 3, umugwi wa gatatu uronke 2. Iyo akaba ari sponsor twahawe na Bujape. Ayo mahera twayaronse uko nyene natwe dushima kuyaha abatanga uko nyene atana kimwe dukuyemo. Hama ukuntu bitegekanije ubu mu ma eliminatoire ama déplacement abadansere n'ibindi byose bazokwimenya, ariko abazotogwa inyuma y'ama eliminatoire tuzobamenya muri demi finale. Tuzoba ngombwa ko baduga ruguru canke biki, tuzoba prena en charge ku bintu byose. Hama ikindi ivyo ayo ma eliminatoire azoba mu kwindwi no mu kumunani. Muca mwibaza ati rero ukwezi amezi asigaye nka Septembre, Octobre, Novembre hazobiki. Hazoba rero ca kindi twabwiye c'ama formation cyo kugira twigishe abatambyi ni gute bobaho bakabeshwaho n'umwuga wabo, kandi no kuvuga hakazoba hari imigwi bizoba biri forme mu migwi kandi mu bazoba bashitse muri demi finale.